abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Ro Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Bakunzi ibiganiro vya televiziyo Heritage ndabaramukije ndabahaye kandi n'ikaze muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Ikiganiro cuno munsi tukaba tuza kubiyaga kubijanye no guharira canke gusaba imbabazi n'amajambo birafatanye niyo tugomba tuyage ko uno munsi. Dufise umutumire ni Onésime HARUBUNTU niwaza kudufasha muri kino kiyago aho tugomba tuyage mbega n'indaharira aharira ryari usaba imbabazi yo vyifatamwe gute bigenda gute niwaza kubidufashamwe. Turabaha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze ku ikaze mu duhaye kandi natwe duhe ikaze abariko barakurikirana iki kiganiro. Mbega iyo tuvuze ngo guharira canke gusaba imbabazi ivyo bintu twobivuga gute dushatse kubiha indangira kintu? Gusaba imbabazi canke guharira ni ijambo rimenyerewe rivugwa cyane ariko nk'abakristo cyane turayisanga mu ijambo ry'Imana. Haratubwira ngo iyo dushatse kwegera Imana mu gusenga maze tukibuka ko hari umuntu dufise ico dupfa, Imana idusaba kubanza kwiyuzuza n'uwo muntu mbere yo kubandanya dusenga. Byo tubisoma muri Matayo igice ca 23 ku karongo ka 26. Kugira ngo dushobore gusubiza hamwe bisaba ko tubanza kwemera ikibi twakoze maze tugasaba imbabazi uwo twagikoreye canke tugaharira uwakidukoreye. Gusaba imbabazi ni ukwemera ikibi twakoze tukacicuza hanyuma tukiyemeza kudasubira kugikora. Uko niko gusaba imbabazi. Iyo dusabye imbabazi dutegerezwa guca kuri izo ntambuko navuze haruguru atabujyajya burimo. Nuvuga kwemera ikibi cyakozwe hama umuntu agatanga imbabazi maze rero tugasaba imbabazi umuntu twakoreye ikibi. Gusaba imbabazi ni ingingo umuntu afata ku gatwe kiwe. Umuntu ntumufata ku nguvu. Navuze ko cyane ari iby'impwemu. Ni ingingo umuntu afata ku gatwe kiwe kandi bisaba ko abikorana umutima ubikunze. Kubikorana umutima ubikunze bibonekera mu kwemanga ikibi cyakozwe. Umuntu ariko arasaba imbabazi by'ukuri ntasigura ivyo yakoze cyangwa arondere kwerekana ko ataco bitwaye. Ego mbega none twovuga ngo nindasaba imbabazi ninde agirirwa imbabazi? Ijambo guharira cyangwa gusaba imbabazi ni igikorwa c'abantu babiri. Hariho wakorewe ikibi, hariho n'uwakoze ikibi. Kenshi rero tumenyereye yuko uwakoze ikibi ari wasaba imbabazi we yagikoreye. Ariko birashoboka nuko uwakorewe ikibi asaba imbabazi kimukoreye, ariko ivyo ntibiba kenshi. Rero nk'umuntu yakwivye nk'impene canke amafaranga canke telefone, ivyo biba ni vyinshi. Ni vyiza iyo uwo muntu yigaruye cyane yaronse ijambo ry'Imana akumva ko akwiye gutungana, arumva ko akwiye gusaba imbabazi. Muri ico gihe rero uwo muntu araza kugusaba imbabazi bikunze kandi ari vyiza. Ico yivye ateza kukizana kuko urumva yari ivye impene akaguma yitunze ngo urambabare nakwivye impene kandi nawe uyibona arumva ko bwoba ari uburyaje. Rero ni vyiza yuko ico watwaye bishoboka kugisa ugifise uragisubiza niho werekanye by'ukuri yuko usabye imbabazi. Mugabo urashobora kuba warisha umuntu biragoye kumugarukana. Gusaba imbabazi umuryango usigaye yego murashobora kuba ijambo ry'Imana rirakomeye. Yashobora gutuma umuntu yumva ati jewe biracaho biciye ndagiye gusaba imbabazi uriya muntu w'abandi nije namwishe. Mugabo urumva umuntu ntushobora kumugarukana. Ariko ico ushobora gukora no ushobora gufasha abasigwa
ukagira icyo bafashije muri ubwo buryo naho usabye imbabazi nimba ari nk'abana bakiri ku ishuri ukavuga uti jewe nzohora ndabagurira amakaye ndabarihe minervale cyangwa ari nk'inzu ya bomotse uti jewe ngiye kuyubaka icyo naco ni ikintu ciza kigaragara yuko wasabye imbabazi kandi gituma ndetse bifasha n'ingene musubiza hamwe n'uwo muryango murakoze rero ni ibikorwa bya babiri ariko birashobora gushika yuko n'uwagiriwe ikibi n'uwakorewe ikibi asaba imbabazi wakimukoreye kuko hari igihe umuntu agukorera ikibi ntabimenye ntamenye ko yakubabaje wewe rero wababaye kubera ukeneye amahoro mu mutima urashobora kumushikira ukamubwira uti yamara bijya bintu wakoze byarambabaje mbabarire bigaca bituma muganira n'igihe ataba kivyibuka kumbure nawe wagumugenda muyumvira nabi nawe atanabizi rero iyo ugiye kumubwira bituma akanguka iyo kumbure atari yabishize ku mutima hama ari umuntu mwiza ashaka ati byukuri mbabarire burya nanjye sinashaka kukugirira nabi byarashitse umbabarire tubana amahoro rero imbabazi bashobora kuzisaba bose ariko ibyo tumenye nuko cyane wakoze ikibi niwe akunda kuja gusaba imbabazi ego mbega none n'iryari umuntu yosaba imbabazi cyangwa yoharira ijambo ry'Imana yatubwira yuko n'igikorwa cy'umwanya wari we wose dusomye hariya muri Matayo igice ca 18 ku murongo wa 21 niho hatubwira ngo maze Petero aza aho ari yaraje kuri Yesu aramubwira ati mwami mugenzanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe ngeze kundwi Yesu aramubwira ati jeho sindakubwira yuko ugeza kundwi ariko ugeze inshuro 70 inshuro ndwi nuko Yesu yamubwiye yuko nta gitigiri cyo guharira no guharira igihe cyose umuntu akugiriye nabi umuntu agucumuye ko umuntu igihe cyose nawe wamucumuye ko no guharira nuvuga ko guharira nta karimbi bifise umuntu aguma harira kandi umuntu aguma atanga imbabazi ntavyo kuvuga ngo je naraguhariye none munsi subire oya umuntu aje kugusaba imbabazi urazimuha kuko nawe nimba uri umukristo canke ugomba kuba amahoro ni vyiza yuko nawe utanga izo mbabazi kuri uwo muntu aje kuzigusaba rero ntibigira karimbi naho yo gucumura ko mu gitondo agasubira akagucumura ko sasta agasubira akagucumura ko kumugoroba akazaraza gusaba imbabazi ntuvuge ngo jewe aho naguhereye imbabazi sinsubiye oya uri umuntu w'Imana ibyo sibyo nawe utabura umuntu w'Imana ugomba kumubana amahoro n'uwo muntu ni vyiza yuko umuhari igihe cyose aje kugusaba imbabazi ego nahaca mbati kibazo mvuga nti ni vyiza ko umuntu ase umuharira umwanya wose ukamenga turiko tuvuga wazi gusabye utazi gusabye nawe utagusabye imbabazi rero nikindi kiragoye urumva yagukoreye ikibi nta mbabazi aje no kugusaba kandi ukaguma umubona kandi yabonye ko yagukoreye ikibi hariho abantu bameze nabi muri ico gihe uko bimeze ariko wewe kugira ngo uba amahoro uramuharira mu mutima ndabahoro ukabwira Imana je ujya muntu nataje kunsaba imbabazi ndamuhariye nataje kunsaba imbabazi yambabaje ndamuhariye kugira wewe wibera amahoro kuko urumva ubundi yatubwiye ko iyo umuntu utamuhariye ni nkuko umupangishije mu mutima wawe kandi atakuriha hagupangishije rero umuntu atakuriha womusohora nubwo rero guharira ni nk'ugusohora ujya muntu yarakuremereye yari muri wewe kandi ataco ariko arakwinjiriza rero naho atoba yaje gusaba imbabazi wewe wakorewe ikibi uramuharira ukabwira Imana uti Imana ujya muntu genda muhariye nunyihera amahoro bishoboka kandi bikunze ni vyiza kumushikira ukamubwira uti naraguhariye warankoreye ikibi ntiwaje no kunsaba imbabazi mugo je naraguhariye
niho kumbure ashobora guca kanguka hande naho cyo yumvira ati kumbe byashize iyo narakubabaje gushikiyo akaje avuga ati bikuri naje mbabarira birashoboka urumva n'inzira zugurura ibiganiro abacangaruka mvuge nti none mbega umuntu harira ibyaha byose canke hari ibyo guharira n'ibyo kureka umuntu arinze aza kugusaba imbabazi umuharira byose kurumva aba yagucumuyeko nta byaha bigufi nta byaha birebire nta byaha bito nta byaha binini umuntu aharira byose urumva Imana mu kuduharira ntiyaravye ngo nuko ari byiza cyangwa ari bike cyangwa ari binini Yesu ariko musa yavuze ngo gucungura bari mwisi birange nuko Imana yaraduhariye itaravye uburebure n'ubugufi cyangwa ubunini n'ubuto bw'ibyaha byacu naco gituma natwe mu guharira tutaraba ngo iki ni kinini canke ni gito umuntu aratanga imbabazi nawe yoba yarakwiciye umuntu uramuharira kuko nawe niho umba amahoro urumva umuntu yakwiciye umuntu misaza n'ikintu kinini ariko sico kimwe ko mbere n'ubwo gutwaye ikaramu mugabo arinze aza kugusaba imbabazi uramuharira utabye kuvuga ngo ni kinini cyangwa ni gito kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko imbere y'Imana ibyaha byose birangana murakoze yego none mbega ni igiki conso nikira kuja gusaba imbabazi mugenzanje ni byiza gusaba imbabazi ijambo ry'Imana riratubwira yuko kandi kenshi igihe abigishwa babaza Yesu bamubwira ingene bakwiye gusenga rijya sengesho ngo data wa twese uri mu ijuru niryo yabigishije kandi hajya harimo ku murongo wa 12 ni mu gice cya 6 aravuga ngo utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuye urumva nuvuga yuko d'abord guharira ni ijambo ry'Imana rirabidusaba hariho kandi rikongera rigacivuga ngo nimwaharira abantu ibyaha byabo na so wo mu ijuru azobaharira namwe ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo na so nawe nazobaharira ibyaha byanyu rero ni byiza ko duharira kugira ngo natwe duharigwe kuko natwe turacumura umuntu nta turi mu isi turi n'abamarayika turacumura durahura n'ibibazo bitandukanye kenshi tusenga twisabira Imana imbabazi ariko kandi n'abantu ni byiza yuko tubaharira nigeze kuganira n'umuntu hari mu myaka za 90 ndiko namubwira nyene turiko turavugana ku ijambo ryo guharira yari umupfasoni acarambwira ati jewe by'ukuri guharira ndavyumva mugabo je sinshobora guharira umuntu yanyiciye umugabo kuko yanshize mu ngorane ncandakena ndamererwa nabi turamererwa nabi n'abana eka nawe urazi urugo rurimo umugabo kandi yari yifise ntiyarakenye yarafise uburyo acambwira yuko rero ati jewe sinshobora uwo muntu sifira amazina yamuharira mugabo nyandamubaza none iyo uriko uravuga rijya sengesho data wa twese uri mu ijuru bica bigenda gute yushitse kuri rya jambo ngo uturekurire ibicumuro byacu nkuko natwe turekurira abaducumuye yambuye neza ati ngeze ngaho nyampora urumva rero ati kuko yaranyanibuka uwo muntu ko yancumuye ko yanyiciye umugabo nanjye nkaba numva ko ntashobora kumuharira ati ngeze aho hantu nyampora nta n'ikintu mvuga none ntiwumva ko ukwiye rero gutanga imbabazi kugira ngo nawe ube amahoro rero twaciye tuguma tuganira ati uransengera ngiye kubyiyumvira nibaza rero yuko ubu yamuhariye kuko urumva ijambo ryo guharira bituma nawe ubohoka ntugume uzengana wa muntu mu mutima kubera umusohoye nawe biguha kwidegembya murakoze mbega hoba hariho amajambo ya Bibiliya amajambo dusoma mu gitabo c'Imana yo bavuga ingene umuntu yobigenza kugira harira umuntu hari hayo twamaze kuvuga twavuze muri kiriya gice cya 18
canke twahereye ko kuva kare yuko iyo umuntu agomba kwegera Imana agiye gusenga akibuka yuko hari ico bapfa na mugenzi we ijambo ry'Imana itubwira ati banza ugende muyuzuze nawe ijambo ry'Imana kandi ratubwira yuko duteza guharira inshuro nyinshi kandi niri twari doje gusoma naryo ratubwira ko duteza guharira kugira ngo natwe tuzoharikwe numva amajambo y'Imana ari uburorero kandi ni bwinshi muri Bibiliya turabona abantu bagiye baharira niyo twavuga inkuru za Yosefu n'abavukanyi biwe murazi nyene bamucumuye ko mu nyuma bamwita Karosi Imana ikamugirira neza sinobikumbura umwanya ni mutogira umuntu urumana n'inyigisho itari n'ibya Yosefu mugabo abasoma Bibiliya benshi iyo nkuru barayizi nge nabo bivukana bamugiriye nabi bakamudandaza mugabo aho naho nyene bagomba kumwica umuravuga toya nitumwice reka tumugurisha bakamugisha agashikira ahantu heza muri Egiputa muri Misiri no musi niko havugwa agashika akaronka akazi bwami mugabo kwera Imana yari kumwe nawe shetani nawe yaguma murondera urumva ashitse mu rugo rwa Potifari umugore nawe akamugerageza kweza yagiye no mugasho mugabo Imana igumana nawe no mugasho Imana bwa bwenge yari yaramuhaye agira abo bari kumwe baragira indoto mu nyuma nawe arazisobanura kandi ibyo yabasobanurira bashika ko umwami agize indoto arabura umusobanura baca baribuka yuko muri prison hariho umuntu ashobora kuzisobanura abona kuvayo kandi avuyeyo acaronka ubutegetsi bukomeye arasigura ibyo yari yasiguye ingene inzara igiye gutotera mugaca arabaho imigambi ingene bogira ama economy cyangwa bobika nuko mu nyuma rero n'abandi bavukana baje gusuma muri Misiri muri Egiputa hanyuma rero Yosefu arabamenya bobo ntibashotse bamumenya mugabo n'igihe bamumenye baca batangura kugira ubwoba bibaza ko aca abihora abibaza yuko ashobora kubihora mugabo Yosefu umuntu w'Imana yarabakiriye neza bararyoherwa baranezerwa uraba umunsi mukuru no muri Egiputa yose baramenya bati umuryango wa Yosefu wabonetse rero uyo ni jambo ry'Imana ritwereka yuko ari vyiza guharira naho umuntu yoba yarakoreye kibi naho wowe ushitse aho ufata ufise ububasha atari ngo udategereza guca wihora ngo niho ndababoneye rero akarorero ka Yosefu karatwigisha cyane ingene yakiriye abo bivukana akabakira neza naho umenga bari baramukoreye nabi ariko urumva yari plan y'Imana canke yari intumbero y'Imana nk'umuntu umenga yategezwa kwihora mugabo yaramenye ko byose yari programa y'Imana yari umugambi w'Imana acarakira neza abo bavukana arabafasha kandi bya biragenda neza navuze mu njamake kumbure ariko ranzikora amajambo menshi dusomariye mu itanguriro namwe mu majambo yerekana inkuru za Bibiliya zivuga ku nkungene umuntu ashobora gutanga imbabazi no kungene ashobora gutanga imbabazi nyene no kubatazi musavye mbega none mbega hajya gutanga imbabazi biroroshe byo byoroshe muri kamere ku muntu asanzwe ameze byo byoroshe nibyoroshe gutanga imbabazi nibyoroshe ko ni bibiri dabo ni kimenyetso cyo guca bugufi kuko urumva nkaje mu mico tuvuye y'abarundi biragoye kenshi ko abagabo basaba imbabazi abagore babo naho kandi batabura ibyo bapfa mu kirundi nyene bavamo ntazibana zidakomana amahembe urumva mugabo ni gake abagabo tuvuge mu mico bashobora gusaba imbabazi abapfasoni babo umwe yambwiye ati je yanjumuye ko nkabona ko bambe namubabaje ari je namucumuye ko ntandabakanda muhitanira ari gitenge kamuzanira igitenge cyangwa nkaraba kantu ndamuha kugira nerekane ko ndamusabye imbabazi mugabo bikamugora kuvuga ngo mbabarira biragoye yuko nk'umushinga naye nyene asaba imbabazi abana biwe mwana mutonya ukavuga ngo mbabarira vraiment abura umuntu w'Imana abura umuntu w'Imana alors mu mico no kuba ikirundi
kenshi vraiment abantu gusaba imbabazi ndiko ndavuga yuko si ikintu cyoroshe ni nkuko niko navuga mu mico y'abarundi. Ubwa kabiri ni ikimenyetso cyo guca bugufi, cyo guca bugufi. Wewe wemeye gusaba imbabazi byukuri ubuciye bugufi, kandi ivyo navyo kugira ucishwe bugufi nuko kenshi haba hari kigusunika. Nibyo navuze cyane ko bigiye mu buryo bw'impwemu ku muntu w'Imana, kubera ijambo ry'Imana, kubera kumbure mpwemu yera yamucaniriye. Rumva aho niho bishoboka umuntu agashobora gusaba imbabazi. Hajya twamatura mu mashengero abantu sukuvuga ko araberanda, mugabo kugira umuntu bivana n'amashengero, kugira umuntu avuga ati ndasabye imbabazi, aravuye mu kibanza yicamo kumure bamuhamagaye ati ngo tugusengere, ashike aho abamugira ati fukama tugusengere, nta mahera basaba, nta birebire, mugabo kugira ufate iyo ngingo si ikintu cyoroshe. Rero gusaba imbabazi si ikintu cyoroshe, ariko kandi kirakorwa kandi kirakenewe. Murakoze. Yego, tuvuge ngo gusaba imbabazi uko turasozera kino kiganiro, gusaba imbabazi si ikintu cyoroshe, mbega kugitangaho biroroshe? Naho nyene ntibyoroshe, ariko kandi ho mwenga n'imitende mu bisanzwe. Uri umuntu w'Imana, umuntu yagucumuye ko nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, biroroshe gutanga imbabazi. Uri umuntu w'Imana, umuntu aje kugusaba imbabazi wibutse ko nawe wahariwe ibicumuro byinshi, ko Yesu Kristo mu kutubambirwa nta n'inama yatugishije. Wiyumviye rero igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, narijya turiko turegereza ibya Pasika twibuka urupfu rwa Yesu, wibagije imibabaro yagize. Uri umuntu w'Imana, biroroshe gutanga imbabazi. Ariko nibaza ko n'utoba yizera, umuntu arinze aza kugusaba imbabazi, misanze aba yaciye bugufi. Uri umuntu w'umushinga nawe wiyemera, naho nyene urumva urashobora gutanga imbabazi. Rero mu ijambo rimwe nuko utanga imbabazi mu bisanzwe biroroshe ku muntu aje kuzigusaba. Ahubwo gusaba imbabazi niho hari urugamba, niho hari kunigana, niho bigoye. Gusaba imbabazi, ariko gutanga imbabazi numva ku bantu b'Imana, abantu basoma ijambo ry'Imana biroroshe, kuko ijambo ry'Imana riranabidutegeka. Abe turi kurasaba imbabazi no kuri kuragenda nkuko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero bantu mutwumviriza, mutanga imbabazi. Umuntu wese aje kubasaba imbabazi muzimuhe, kandi namwe babakoreye ikibi mwihute gusaba imbabazi. Nabyo birafasha. Murakoze. Akaba ari na hano duce dusozera ikiganiro cacu. Iki kiganiro kandi tukaba tuzokibandanya mu kuvuga ngo nakaye kamaro ko gutanga imbabazi, no wohe buryo bwiza, mbega nibiki bihinduka mu muntu mu gihe yatanze imbabazi no mu gihe yazihawe. Ico ko tuzokivugana mu kiganiro kigira kabiri. Dushimire umutumire wacu Onésime HARUBUNTU, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu, mwakoze no kutuyagira kuvyo muheje kutuyagira. Murakoze kandi dushimire n'abariko baradukurikirana batwumviriza. Jene kindi gihe ni mwantumira nzoza. Mwakoze namwe mwese mwariko muradukurikira. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Murakoze. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace, ugizwe n'amashyirahamwe rero Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.